Ramadan, 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 Ramadan. نعم ikindi kintu mu vyonona sawm nuko habaho icyo bita kurumika, وهي ما يخرج الدم من جسم الإنسان بطريقة محددة ومعروفة، ومثلها التبرع بالدم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وبهذا أفتى علماؤنا رحمهم الله. فالحجامة والتبرع بالدم فهي من مفسدات الصوم. أما خروج الدم بدون قصد كأن يصاب بحادث أو جرح فهذا لا يفسد صومه. ikirumiko cyangwa se kurumikwa ku mutaga w'ukwezi kwa Ramadan bironona sawm, ariko kuri babandi bakoresha ihembe bagakwegesha umunwa, urumika n'urumikwa aba bose somu yabo iba ipfuye. Ariko wa wundi avuye amaraso menshi kuri aksida, nuvuga ngo agize isanganya cyangwa se nibimubaye ko atabishaka, somu yiwe iracari handi nyine. والمفسد الخامس الحيض والنفاس للمرأة، وهو دم يخرج من المرأة في الحيض كعادة شهرية معروفة لدى النساء، والنفاس ما يخرج من المرأة بعد الولادة، وهذا مفسد للصوم. فلو حاضت المرأة في وسط اليوم فسد صوم ذلك اليوم، ولو نفست في وسط اليوم فإنها يفسد صومها، بل لو حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة فسد صوم ذلك اليوم وعليها القضاء. نعم abandi bantu ifunga ryabo ryononekara ni abakenyezi igihe bari mu butinyanka cyangwa se mu maraso y'ubuvyeyi. Ni ukuvuga ngo ubutinya bisobanura kuva amaraso mu gihimba kirondoka mu gihe ca rimwe buri kwezi, ivyo bisanzwe bizwi. Ni ukuvuga yuko muri ico gihe naja n'ubutinyanka bwiwe nibwatangura mu gatondo, somu yirapfuye. Ubutinyanka bwiwe butangure ku mutaga, somu yirapfuye. Ubutinyanka bwiwe nibwatangura hasigaye akanya gato kugira ngo mangaribi isengejya saa 12 rigere, naho nyine kandi isomo yo iba ipfuye. Cyo kimwe n'umukenyezi ari mu maraso y'ubuvyeyi. Ramadan, 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 Ramadan.